ubuzima ni hatari ingurira afata muhira urumva nabuze nanje kwikorera amatafari mbe ndaza ngaha ngiye ndabe ntabura n'umwana afuma cyangwa aha mbe ndamuyagisha cyangwa nyagisha ubwa sinze ko ariho byubaho Ngenga muri Tanzania hanyuma navuze ati ntabwo sinye nzobiraba ngo ariko paka wacu mwimvirira wewe ko sa ahubwo bafatana ahubwo kono kurishyura oye wonge kujya kuzana n'undi mwari mundenganya n'undi mushambishije kubera nawe base uri muri nanjye nakuze ko uri muri nanaki uratiyo iwabo barakenye no munsi y'inzu ibazira nk'ishati basubira no kumesa basi none base na basi ntayo basi umenye gutera basi wabutse basi isabuni ya desa basi kumumesura basi dukunda nta kimwe cyenzoze neza oya je nkundana n'abagezo hapana ntabwo dukundana n'abafise sha imiduga hapana mwe nta kimwe naho mfashe nabi gusa nta na kimwe oya gusa wihangane nyene uzoronderera hanze ushaona kugira nubundi ari gihe usanga cyaye kuba wewe arapema wewe wapi we nta naho twohurira shone wigira we wihangane nkuko ari kubona muri kumwe ndabira no kuri isi kuri akantu katazi koga no kuri Chiyaka twokunda njo nakwita twobera nkuba papa wawe frame akacabona muri kumwe na papa umuntu bazi muri rushuru twere bakazanga mutuna kunde nakahongo kimbwa kakika frame ntuba uniba birababaje kwere frame nzarondera handi ndi je frame ntitukwiranye nabombo nabonga kwere ahubwo twigire shasisi ibintu by'ubuzima ni hatari ngira nta n'umwazi wofanye meye man hano abakobwa nabo ngo karya ntacyo gusa ujya mu kurya ndaziherezo zokundana ndazi nta bwenge ndusha nyamba ari kumesa je nzozimesa ndazimesa nisabone ejo nzikora amatafari ndazimesa ntari je mbere nigire muri hasi no haguma hogira undi acaha agasuza kumfata nabi nkuko zinoba mfu Yo, Ashina jenda kuwe nukuri kw'Imana. Ya. Arenzo ndarara ubusa iminsi 2-3 nagenda ko rero rino sibashe. Abo twakuranye, abo twarukanye bamwe bafise amazu, imiduga, hari nabo mukundamutsa, bandamutsa bameze uku. Ngorane. Basho ubuzima jewe ndimwo no buvamo guteka basha ndiruka ariko bikanga nje ku kazi ndifata vyanga mu majambo make bibasha mwenda bitenze gute okay ubwo ara twigeze kujana nabibi nkiri muto boya no jayo uburi cyo hamarira oya ko ndavyibutsa hakiri kare reka nitegure ngende yo reka nyaraka sengende kangende ndabe ko hari ico bavamwo mbona umenga ivyo biragoye kuri
Yego ushaka imodoka Yego. ushaka amatongo Yego. ushaka amafaranga menshi Yego babyeyi. Yego babyeyi. ababyeyi ntibavugira ubusa ntibavugira amahera niho ari turakora ko ntibayakora ora n'ayandi yose yose Yego. banza ugahenda urabe ujya mwana ukunda Yego. ukagenda umwica Yego babyeyi. ukironka ibyo bintu byose ndakubwiye Yego. ukibagiwe yuko Yego. usoza uzanye ubwanwa wawe buri bw'urunyagari Kumona mwana sitomufungure je muzoja ku kazi. Sinzi mama ko ejo tuzapfa tugenda ntidusange bongeye kudusubiriza. Oya bibazo sakwasubiriza. Natuzizeye. n'umunsi kandi ikintu twishimiye ni kubera umunsi mu gatondo twari twasenze hano niyo mpamvu n'uwo munsi twaciye tumuha Reka n'ubu dusenge turyamye Imana ize kuturamura sibyo none. Yego. Kandi n'umunsi mwana mwasenze cyangwa mwasenze mu gitondo. kandi mama wowe niwe usengesha umunsi niwe usengesha None mwe namwe muravyiga haba muzoze murasenga. none ntatwigisha Mwige gusenga. wowe tangura usengere nawe tugatangura kutwigisha Ndabasengesha basi ibyo namwe muzosengesha sibyo. Rega niho abana bakura bazi gusenga. Kadutangure tindure so wanyu ukaza sibyo none gabana wanyu. turi turamurindira turamira kugisa Datusinje Yatapita yana mwisho. Yo muriko murasenga mahoro. twaduhejeje amahoro. Ni sawa. Ni sawa. Yambo ni sawa mwana. Kuri kuna utamuramu. Ndamuramutsa mubwira nakindi. Yambo. Kubera iki je unyanko Oya banza kuramutsa uyu reka ni wari musaza abana banje bose. Aba bana bose ndabakunda. Nimugire ikibazo. Tuzobirava. Abana mwese muri abana banje mwese ndabakunda. abo no munsi twariye Mwari. Hewe. Baze munyumvirize. Mwaramugira ngo sisenga. Imana senga rero jewe yagaragaye. Ukumbuye iki? abantu nabona hari ibirato mfise Ibirato. Ugiye kugira ibirato. Hajye ugiye kumesura. Izo bari nk'ibaro bamenye. n'impuzu N'impuzu uwo mugiye kubironka. Bananje. Nawe wenyine w'abana. Uri ikibazo kwari dufise n'ukuri. Kirakemutse. Akazi je nakarose gusa. Nimukambaze muzokambaza hari. Narose akazi nukuvuga umunsi wejo wonyene. Sinzotana tanye imodoka. Uko vyogenda kose. Nigezwa gutana imodoka. Ubu mu gatondo muzorya saa moya, saa 3 murye, saa 4 murye, saa 6 saa 8 kandi mukabati nazo muvyamwa. Utugiye kwa nk'abandi bantu b'abaposi. Papa tuzosubira kurya inyama. Inyama mu gatondo saa 6 ku mugoroba. Inyama zigiye kuribwa kujya kw'ibinini. Nta kibazo na kimwe. Mwananje tugiye kukugurira impuzu. biranyoye None mbega no munsi natwo mwateze. Twariho dukeye twasigaye. Yaro dukeyi twasigaye. Bibasha munzanire ngende mfungu. Kanje kukurabira. Oya. Reka kwanza. We mwananje. Zana kagunira. Burya mugombe muje hari ikintu mwubuye buri. Oya cyo umwana wanje ndamukunda bugiye ntembereye tutari kumwe. Kwereka abandi utabakunda. Erega bose nabana. None madame ngo nabo canjana n'umukobwa njana n'umuhungu. Gusa n'umwana nawe nyene ndamukunda. aba ngaka nakaza Turaba. Cyane musika wayaciye. Oya kanikata. Genda uzane urugunira runini ya gose. Hari urugunira bica wankoreye nabi. Genda uzane ko nyene. None uko runarungana uko bose muzakuruzana. Mwebwe ndababwiye ko muzoga inzu icurindwi ku munsi. Ukora ibiki none we? Akazi nakubwiye ati muzokambaze ejo. Gusa nababwiye ko Imana sese. Baramgo murasenga muramwigira ngo turabe mwana. Kandi wewe ndakwemera. Agatenge gusa. Turabe. Ashiri ni sawa. Iri ni sawa. Gusa sinzi ko mapando umuntu azagikoreye. Madame
turasubira turasubira muzane byinshi nananje twigiye umwana ndamukunda ariko nanjye muze kunyibuka nta kibazo na kimwe unyibukire n'agatenge uyu mwana wanje ndamukunda rwose Je namaze kuruha nukuri. tugira dushike mwana tugira dushike Papa uvona kiriye je. rero basi uno kuki Papa hongera kije mu kushira ngo twagende. ubu rero dusa n'abashitse Tubona amaze no kukaru. dusa n'abashitse Nene papino tugiye. ine ka mwana anje ubuzima burako kandi bazi ko ndagukunda wewe Muga papa nawe none none mwana wanje nshaka kugira mu modoka nivyo nshaka. Muga none nako twagiye mwishamba iyo duma tujya no mwibaraba. aha nyine ni ibintu bizi aha nyine mwishamba Nibikombe duterero. none wewe ntunyizeye None papa reka dusanga muhira bashonje no gusohoka. tugira dutahe kadukora icyatuzanye mwana dutahe urazi yuko Ne papa none twagiye kugira nani nani igihe kuri sanzu. urabona mwana wanje ubuzima buragoye Yego ndabize ba. kugira turonke urya muduga turonke irya nzu nziza turye n'urya murete n'amafiriti bisaba ko banza kuja muri rino gunira Sa bisaba ko ndinda kuja muri rino gunira utekeretse ngira ivyo ngira kugira turonke irya modoka rero ushaka ko tugira mu modoka nk'abandi bamwana papa nje mwigunira. bisaba kuja mwigunira ahubwo rero kandi tuko Ne papa ngiye mwigunira aho niho bica bibonera. kandi rero kugira rero bigende neza niyo modoka tuzoyironke neza reka mbaze ndakwereka siko mwana erega wewe uzokwamubwira imbere Oya papa none uzokwamubwira imbere nta na kimwe papa none ibintu byo byari byanza. nta na kimwe wewe Papa mbabarira no. ja mukagunira rero Ega ntawumbona. reka ndagukure mu maso gatoyi ubanze uhonyere mukagunira mwana wanje honyera mukagunira uhonyere hariya indani Nari modoka cyanda zitorayo. oya gira wewe ndakubwira ni wava mwigunira reka mpitsigurara honyera mwigunira mwana nakuntu wogenyegezamwe Nyenyege. nyegeze muri bino gunira Nanyegeye. Papa nanyege. ubuzima hajya buragoye mwana buragoye hajya ari ibintu usanga bigoye Papa none ko numva mende bizunguzo. oya tekana mwana tekana Papa none njanye. tekana burya ubuzima no kunyerera Burundi Papa mbabariye. Oh. kuri nduru basha Papa mveyo rero. aha mbere ukinyagaza mbere basha ndakaravye